Sanam Media. Nitwa Ndereyimana Alphonsine, sanzwe mpangayikira ngaha kujyambere Umusaga. Utu tuboga ndagenda nkatuzana ndadukuye ku mazi, izinda zirangura ku Tanganyika kuri Olympique mu Kanyosha, aho bantelefone ziri niho ngenda. Ndadushikanye tumwe ndatereka baza guteka muhira bagasuma, utundi natwo ngakarangira abantu hari abarengana nk'abasiribateri dufati badafise ababaronderera muhira, ashahitana twa 5 ashahitanira karobe, agashahita yifungurira agahita yiryamye. Cyangwa nk'abavuye guhangayika mu ijoro, nk'ubu hariho abagenda kudaraza nk'amavoka, hariho na bose ibigori bataha batevye, akaraba gushika ateka, ashahitana ngaha igihumbi twa 5, acagenda agahita ashumba akagari cyangwa akagura karobe, hakaba afunguye. Nuko bimeze. Sanam Media. Abana batandatu kandi ndubatse, ubona ko ubuzima bw'ubu bugoye. N'umugabo wanjye aranezerwa cyane, nawe abonye nanjye ndiko ndahanganye. Ubu bashobora gusanga ikiro cy'ibiharage nagishikanye mu nzu, ibintu nk'ibyo nkaba ndarindiriye nawe hazoronkera tutariko turishwa n'inzara. Shaha musume wacu. Nta ngorane duhura mu gihe uruzi ruba kuguruye, aho tudandariza ngaha bimeze neza, baragura nta ngorane. Sanam Media. Yariya Bucumba isaba ko tureka tukironderera ku buryo biragoye, nk'ubu tugiye kwicara muhira shadufa n'inzara, inzara ishitwisha, ariko twibereye ngaha nta ngorane n'imwe. Umuntu ntashora ivoka z'igihumbi ntabura ko na desa umwana akararariye, ariko tugiye kwicara muhira emwe n'inzara, abana bacu bashaza kuba batsimbaye. Gusa abanyabona ko bodufasha nyene tukaguma hano tukirondere. Nitwa Manirakiza Martin batazira Kinarara, mbo nkaba ndumurovyi, mborana bya kera n'ivyubu biri difera nini cyane. Kare ntabamama baza, kera ntabamama baza kurangura, haza kurangura abapapa
no bazinduka ijoro ba masaa 8 saa 9 mugabo kubera ibihe bigenda birahindagurika abamama nabo baratangwa kuza kandi kuza bazi mu rugero rufate ni benshi baza kuronda amayisha bivana n'imico yo mu rugo rwabo ugasanga umwe ntishoboye mu kirasyo kagorana ugasanga umugabo nawe yagiye guhanzura gasiga umugore ngaho mba yaba yamusigiye nk'amahera akaza kuvuga mbo nkundi mu mama akamubwira Kutanganyika tugiye borangura tuboga karakuru nka 2 3 au gakomora ko n'imboga usaba kujya muhira biza biragwiruko kugeza n'ubu kurero ko badufata ko mu rugero rusika bingana ijana ibice 50 kwijana wari by'abakenyezi barangura izo mboga Azina yanjye twabona Imana Emeline akazi nsanzwe nkora nakanyere ko guteka utwo kurya nkaza ndagaburira abarovyi abo oye bamana ubwato abakenyezi babikora barangura indagara ndabona ko babikorana umwete kuko baza babikunze wakaze kugira ugakore umanza kugakunda wewe ubwawe uko ugiye ukanka urumva naho urangura nturonka ziwacu nokwereka nk'abamama basika nka 15 cyangwa 20 biguriye n'impangu zabo barubaka babamwe kari bari bapanze yego haro nabandi bo kumusaga nyene nabo nyene bacu badanda baba kumusaga baba mu mpangu zibapanze ubaze kwigura ningaho mu gisyo barubatse baragize Imana yarahezagiye ibibazo tugira hari abaturusha ingufu baje mu bwato baje abahungu baje kwikorera imboga barazibona mu bwato ari z'abarovyi bakazirangurira twebwe ntidushikirwe ariko mugabo uko biri kose turashikirwe iyo zabonetse turazitabonetse mugasi ikintu bagira n'ubukene bw'amahera barangura utuntu duke muga turabesheje ikintu ingorane bagira nta hantu bafise basaba ingurane kugira bakore hariho ababishigikiye babagabo bashigikiye abagore babo babikore n'abandi bagabo babo batabishigikiye kumva bace bavuga ngo bagiye gusambana n'abarovyi kare hari nk'abagabo usanga babuza abagore babo kurangura ngo nibishare ngaho oye ivyo navyo sivyo wowe wa mupapa umaze kurengana utaye mu kaga babana usize n'umugore kuko ntibashobora kubaho neza kuko ntiwoza kwiga wamaze kugira ante kuvunika nguramenya gucumbagira utavyize kare nigikunda nama cha tuza mwibarabara tukasegerereza